ashimwe. Amen. Nanje nari mfite inyatsi ku buzima bwanjye harageze igihe nja gukorera ahantu hamwe nteruye ikirahuri gica kimenekera hasi. Umunsi umwe nteruye ivyombo ngiye kubipanga mu kabati byose bikorokera hasi. Umuntu yarankoresha yaciye aza arambaza habaye ndavuga ati je ndagize isanganya ivyombo byose biraguye hasi. Arambwira ati uraraba ikibereye ntiwiri kurambwira byinshi nyimba ndihisha ndavyakira uko nyene utandihisha naho nuko nyene. Nabwira Imana ati Mana jo ntabare uncira inzira bandihisha ndavyakira batandihisha nta kundi. Hama boss haje baramubwira ivyabaye avuga ati ni mumureke nta na kimwe kandi mu nyuma ndasubira kandi ifise teremusi irimwo amazi ashushe ndagwa hasi ya teremusi nayo nicigwa hasi n'amazi yaransetseko ariko naciye nisiga amamesa cyangwa na y'amazi basengera ndavuga ati Mana ntabare je sinze ngira ikiguma kubera kubwaya amazi. Ibyo byose nibyo gushimira Imana uko nari fitiwe nyatsi naraje ngaha mu ndwi ziheze ndabwira umukozi w'Imana ikibazo mfise acarambwira ngo ni nyatsi yaciye ambwira ambaza ati usengera ngaha ati ego nsengera ngaha baranyakiriye acambwira ati tega ibiganza ndagusengere ariko muri ako kanya sinari ndanavyize navuga ati aha nubundi ntaje nubundi ivyombo bihava bimeneka ca ndahaguruka ca ndagenda shitse muhira none abona mwijoro Imana ivuze ati cyacago cyo kuzuramena ivyombo by'abandi caheze nari ivyombo by'abandi byari byaheze kweri sibyo kubesha shitse muhira none aciye numva ryacwira ingeti bya vyombo by'abandi ntuzosubira kubimena byaheze ndimashi samedi naraje ngandiyumvira kuza gushinga Ntahe atoya hano ishinga nubundi byava bica biba uyu munsi niho ciye mpaguruka ciye nza gushinga Ntahe ndazi ntibizosubira abumvise gushima kwanje Imana bahezagira. Yetse nashimwe kandi mbanje gushimira Imana yaduhaye umuvyeyi adusengera tukabohoka. Je n'ukuri naraje muri iyo misi hama ndatonda sinashikirwa bise kibazo cyo kuba ngwaye munda. Ivyo bintu byarasuma munda nkaca niruka kwitwa leta. Burya nari maze kwipuza ahantu hane ndahasiga 50 uraho nsize 20 uraho nsize 15 ariko sinigeze nkira bakampiminza kabakazitora ariko nkafite imitinga bikanka ko nkira. Burya umugabo wanje arahe baravuga ngo je n'ukuri ngo ntaho ndoza ndakura ayo mafaranga namanda kuvuza misi yose. Burya ngene ndajanga aho ndiyakira hama rero ubundi musi naza ngatonda hama ngashikirwa nkamwiganira umuvyeyi kuntu ngwaye hama carankoze ikiganza ngaha byahagarariye aho nyene byahagarariye aho nyene sinasiye kumva ibyo bintu bisuma mu byaciye bigenda yego nari narafashe n'umuti w'ishano barambwiye ngo ni ishano nawufata biranka wari warahetse burya rero n'ukuri ubu atari ikibazo cy'umutwe numvuga umumenetse n'ukuri ndashima n'ukuri narakize mu byaraheze byose yego Imana iguhezagiye. Hanyuma rero nari namubwiye yuko hariho n'umwana wanje ari muri Tanzania sinamwumva ariko ubu turavugana ku telefone. Uravugana? Imana n'ukuri ibandanye mutuzigamiriye umuvyeyi n'ukuri Imana yaramutoranije. Je umugabo wanje kubera nyene yaranyankiye ibintu byo kuza gukizwa kubera biwabo bose barakijijwe ariko nta numwe avugana n'uyundi. Yambariye ati n'ukuri wawe urazosenga Imana yawe ati gukizwa umuntu akizwa ku mutima. Ati kubera bajya bene wacu barakijijwe mugabo nta numwe ahana yambo n'uwundi. Rero urumva ni buke nzoza ndagenda buhoro buhoro bizohera byose Imana izobikora byose. Amen.